Nani ndashaka kundagerera ndeka je nambaye umubiri kandi ndawera jewe we nawe ngume ngango tujyame uno munsi ntegereza nanje kundagerera nanje nambaye umubiri ndawera ndapfa maberenise wano umeze go nyine Peteri nawe nyine gasigaye kamvura ukuntu iyo kabonye gakize mukase ni hatari bari nariko ndaraba tuno ducurwe twamutama ndadutunganya reko jamuhura deranje muraba ngo amashurwe n'ibindi reka mu mandegera amani ndabuko bimeze neza ko ariko kazi kanje ndanye nakubwiye ko bazomara imisinga ariko kugira bashike ngaha numvise ko bagiye kumuzana kandi birashushe ego ariko rero cyembere ibyo sinkivyitayeho sinkinababazwa n'ibyo ubu mutima wanje wariyakiriye ico nzi cyo cyo kubera dufise Imana ishoboye byose ningajeje ikigihe n'ibindi zobindengana aho sinzi Imana izobikora kandi bizocamo neza mbwira rero je ndagiye ibyo nashaka ko turayaganya nawe urahebo gasari je sinzi munyavuze ngo ibibazo byagusugera cyangwa isafuriya ntikuba none wowe urarengeje pe ndenda kubaza ujya mugabo papa Clarisse ko muguma mugendana guhamagara musohokana wateye style mugiye mu biki mugiye kumuregerera wewe n'imyaka bimariye ariko gamana yavuze n'ishuri byishyure nja kumuregerera nane hajya mu bamugiye genda wikoze imvirizana nkubwiye papa Clarisse n'ukuri ari mu bagabo bake ngaha mu gisagara bakijijwe nukuri papa Clarisse arakijijwe n'ukuri papa Clarisse n'umwana mwiza umuntu akijijwe ni jewe urara mu cumbi wanje uko nyene ayo munsi numwe ndiga ndakugora alors papa Clarisse arakijijwe nkuko kwiwawe papa Clarisse igihe Eric yari yavyimvye ubudawamenga barabupompa niwe yambaye hafi n'izi ntambara zose zandurutse kuri papa Clarisse yaramfashije arampa umutahe n'umutahe umugore we baraze barabunyaka nyine birabirebire muga nta yindi ntumbero yarafise niko arakijijwe papa Clarisse nkuko kwiwawe nyine Imana namanye n'imyihuriza n'abantu bazima abantu nyine bagifise ubuntu bwayo kandi ndi birandamu kuko ni bisaje no mangira makinga kabisa Luka nukuri zamu urabona nk'ubu kita kigore cyo hapfa je nkasibirana na Iyeriko ukaguma ukora nk'ungaha urana nimba Iyeriko kuko ziyo guhemba senkana naje no nshira kwandi senkana kuko zikabukwiriza ijana imviriza mawe ako si conko rero cyo gisanzwe ifise premi kandi narize imodoka agumara akora mukaregera mugatuma wo mpagatagize nkaje mu garabara ntanogoma nkora ngayo nukuntu nakuze umuti vraiment neza ntugira ikibazo mfasha gusenga
nukuri utoja gukora mw'ibarabara ufise ndayifise kwe ntiwitarisi n'amahiranga nabonye erega Iyeriko apfuye ibindi muga Iyeriko n'umwana muze kandi amafaranga arayafise mujye mugabo noneho mvu ikibazo kise agone nuko ndakwinginze n'ukuri none nkumbu erega umugani wawe simbone bizoherera none ndabigenza gute ariko iconze coje Imana iriho kandi irako ahubwo rero nahora nsenga nduma nanje ngiye kugufasha Imbere zofata amasengesho y'iminsi 3 twisondeshereze kugira Iko zamumenye ko kiri umwana muto wewe umwana muto umugore w'imbyaro zinewe n'ugomba kumwikorera naco jewe naco nambaye mubiri jewe ntahure nambaye mubiri ndahwera ndi urazi ko ngana na mama wawe jewe nambaye mubiri byo birabishe ukora cyari mujye Woba witeye mwako oyereka kandi ndahwera nambaye mubiri imvira umuntu wowe umarana n'umukobwa n'umama ngaha w'iki cyumba namubiri nambaye singerageza ndagushaka rero cyamumviriza kubwira no kandi nimba abahanuzi ufise kabisa bantu baraguhenda kandi satani agira ingufu nyinshi zo gukwegera umuntu mu cyaha rero iyi ni satani irimo irakoreka ibisayangana umubiri wamara umubiri indera kwambere byose ibyo kurya mugabo nta munsi n'umwe iratubwira nti ndahaza atari umunsi wa nyuma upfuye ngwiki ndagusaba ari umunsi n'umwe nabwigira ndakugora jori n'umunsi utegeza kumva kandi wakomeye warutse reka gufitiye oyereka ndabona wahejeje kwitegura cyo tugenda rero nahejeje benyene uno munsi wambwiye yuko ufitiye surprise umeze gute aho byakabereye ni kera nuko twaramaze kwiyakira no munsi rero wiyugurure no munsi tugomba tuje gutembera ngiye kuyigorora sinabona icyo bishatse kumbwira ni ukuvuga urabona ibibazo tuba dusanzwe dufise hari igihe by'ukuri mpora nibaza ko dukwiye gutembera kugira ngo turabe ko tworuhuka n'umunota n'umwe wowe urabona byo ibibazo mfise muhira urabona ingene ibintu bimeze nawe ukaba ubona ibyo urimo jewe urugo rwanani ndakwinginze rero no munsi tuje gutembera kandi emwe bibaye ngombwa uzotaha n'ejo turare oya reka papa Clarisse naho bimeze gutyo ntibuke ko tugikijijwe kandi tugisenga ntivyemerewe ko jewe nogenda gutembera ngo nezerwe nirekurane n'umugabo atari uwiwanje oya nukuri nawe je hano ivyiyumviye ndazi yuko vyagukomerekeje kuba mama Clarisse yaragiye ariko ivyo nyine ivyo dukwiye guhagararamo tukihanganira wiyumviriza ku vy'ukuri urabona ko intambara umuntu yagiye acamo izo waciyemo nanje urugo rwanze gushika uno mwanya nta mahoro mfise nta mpamvu rero yo kumbagura kuko nawe naragerageje ndakuba hafi uko ntari nshoboye none gushika uno mwanya ivyabayeho ntubizi numva ko bizi none igituma uriko uranyinuba n'igiki mbe nyene ndakubaze Iyeriko uracamukunda neza cyane ndacamukunda nise umugabo wanje reka n'impamvu nemera nkarara munsi y'igitanda c'umuzamu nuko nkiharanira urugo rwanje ubu nyene agarutse urumva ko mwobana neza cyane yonyemerera twubana ijana kwijana kuko n'Imana irabishingira intare none ko yagutaye nanje umugore akaba yarantaye wumva igisigari iki atagarutse naho papa Clarisse Imana niyo ibizi
sinitayeho uko amaherezo ya bino bintu azogenda, ahubwo nitayeho inkomezi z'Imana uko zigenda ziratubungabunga uko bukeye uko bwije. Kuba ndi n'umwana uno rugo ni ubuntu bw'Imana. Ivyo rero nivyo bimpa gukomera binkomeza n'iherezo rya bino bintu. Kandi wibuke yuko Imana irengeye byose, kandi harya umunezero umuntu yironderera ni ukuri ntaco ubumaze, ahubwo umunezero nyamukuru ni uw'umuntu ahabwa n'Imana. Ni ukuri by'ukuri mu mutima wawe nta ciyumviro na gito c'umuntu ukunda ico bakiri muri wewe, mbe hamwe atogarukaho nkaba ndiko ndakubwira ibi nawe ukaba uri kumbwira uko, urabona ko bizosha biherera. Papa Clarisse, nivyo ndaze barasambutse, ariko rero ndaguhe inkuru. Inkuru iri muri Bibiliya. Aburahamu Imana yamusezeraniye ngo ayironderere ikimazi, hama Imana ize kucakira, hama imugirire neza. Aburahamu arayumvira, hama amaze kumvira Imana, Aburahamu arabaga ico kimazi, aragenda aragiteramira kuko Imana yari yamubwiye ko iza kucakira ku mugoroba. Aburahamu ahera mu gitondo yamama ibisiga vy'amego kuko vyashaka kuza gutora ca kimazi. Guhera saa 2 yamama, saa 3 yamama, saa 6 yamama, saa 8, saa 9 yamama. Ariko ngo ku mugoroba Aburahamu bafatwa n'itiro asinzira ubutikoma. Bya bisiga vy'amego maze biraza bifata ca kimazi biraconona birakigira yondo. Imana imaze kubuza isanga Aburahamu yasinziriye, maze Imana iramuvyura iramwereka amakosa yakoze. Kandi niyo mpamvu kugeza n'ubu hari ibintu bidukurikirana kubw'uko Aburahamu yasinziriye ku kirengazuba, kandi urumva ko yagize amakosa. None nawe Papa Clarisse warihanganye umwaka wa mbere, urihangana uwa kabiri, uremera uramfasha ndabaho, ivyo byose ndazi waravyihanganiye. None ubu rega turi ku munzane wa nyuma, none ubwo mbona nigwe no ku kirengazuba Papa Clarisse. Ndakwinginze no kuri ivyo bintu ntusubire no kuvyiyumvira, reka tugume ku munzane w'Imana, aho Imana izoshakira izodukurako. Naguciriyemo mbega Aburahamu be na Sara, Imana ntuzikari abasezeraniye umwana ntiyamutanze. None mbega uzi ko Sara nyene ubwiwe ari wabwiye ati hewe burya bwabonye jewe ndakaheze, nta kigishoboka, nta mwana azotuvamo, ngigi inshoreke. Nivyo ndabizi. Aburahamu naho yafashe inshoreke yiwe akayivyara ku mwana, mugasi we yatahukanye umugisha, siwe yabaye wisezerano mu rugo kwa Aburahamu. Ivyo numva yarabaye wisezerano. Rero nawe naho biruko ntibikwiye yuko twoca twiheba ngo twicire inzira. Nibyo jambo nivyo ndatahuye. Umubiri ni mubi, kandi iyo umuntu ari mu mubiri akoreshwa ivy'umubiri. Manzi reka nkubwire, iyo umuntu ari mu mubiri akoreshwa ivy'umubiri, kumva yuko ndakugerageza jambo kandi ukabungirira ubuntu ukabibwira. Reka nirarire kwa rimubuye usubire we kwiremba bwabuzamo bwawe kugira ntuzosubire kunyegera basi ngo ndagutsitaze. Ariko bika ko n'ubwa mbere nakubwiye nti byari bikwiriye, mugabo rero kumva namaze kubajena imbere yawe isure kwatse kubuzamo je naratimvye. Nzokoma muri aya masigisho yanjye ihonda n'umusiki tumuregera iminota 10 ayikunda zamubenye aho yoreka. Reka ntibikwegere reka zamulikiwe yewe zamureka kuko mubigira birebire zamuvugikuya wewe gira wewe zamuhara gufasha ije hako no mukaro kufana mvyaye aho hanze reka baya suwe bivyo byo kwitwamiki byo kwitwamiki wahinze nzahinze baba ahubwo wegire n'inguka zamuweni osha kandi wakomeza zamuveze ndakubwiye kuva nihanganiye cyane cyane kirakwe zamani hana wewe umubiri ugumujya ndakubona ngaho zamukubira oya kabisa hariho wahindura isura nibyo ukunda kabisa
Nuko kabisa. Yo zembi. Koleza yiwa mvugiye. Irakunda. Aburiki. Aburiki. No zembi. Je? Bene. Mwitire ni Erika kumata. Muhamagare. Muhamagare. Sha. Kajenje kumuhamagara. Hasha. Hako ngira imbombo. Kaje kumuhamagara. Nzira igitumba. Asha. Kubani hangana niki. Jana gufashije byinshi no gufasha gusenga n'ibindi. Nama yo mubiri. Zamere mu mubiri ura. Nama yo mubiri. Wenge kumara mu mubiri. Muri kitombo wangu kizo yariko. Zamu ndiko. Telefone. Nakubwiye ndiko. Ati ndagusohora. Ndagusohora. Imbere mu cyumba. Yego basigaye. Imbere mbere. Ndavyemeye nakubwiye mu cyumba. Hako no kwemera. Kuba mu buja. Urazi ko pesa ninga. Nta kibazo. Sangu ubizi ko nakinyitiriga. Ndana kanaka ko ntigeze mubona. Mako bucunyamira. Zamuri byo kunda. Aho kumumbizi yaho. Kadumba rero. No. Nyabisaregira. Kweli. Aho mbona ko kiri umwana muto. Ndaka kwica ubujene bwawe. Sindi kundagiye. Ndawo mugirwa cyo baye sida. Gati nangamo. Ine sida irakirana. Sida. Nahise kuberera. Sida irakira. Nta sida urwaye kandi. Ndayigwaye. Ndagwaye ubureke n'ubuga. Oya zamajene je kandi cyo kumena amazi. Begera. Ndetse turi bitano gusa. Mbisa. Ndamuhamagara. Nyarutsa. Ndamuhamagara. Zamumviriza rero. Kugira twarushimira. Nta buzima bw'imigano kinini. Ejo hobokera ndakubisa. Amesa. Sawa. Ndabona ni fresh cyane. Gusa ndabona nje mu kazi mukanya ariko ikintu nyamukuru uko mbona unezerewe nta kindi. Giye muhira hasigaye umunezero. Ni bon. Urakumva neza? Umva ariko shenda ikibazo. Kibazo. Sitakoresha vaccine kandi urazi ko umugore w'ingenzi bamusaba ibipimo bitandukanye kandi bamupima n'ibitandukanye tutibagiwe umugera n'izindi ngwara nyene none rabinda iyigeze iri mu kuvuka nta vaccine nta ecography none by'ukuri ubona ntakwiye kujayo. Sheri wacu umuntu w'umugabo ari mu rugiwe niwe apima byose. Mbere ntukumva bwinge niyumviririze jewe. Wow. Ndakumvise. Aho ngisho gipimo kirahagije. Oya sheri ntabwo bihagije. Ibaze ngiye nko kwibaruka nta examen n'imifisi nta ecography nta gipimo na kimwe kandi nk'umugera bategerezwa gupima twese turi kumwe. None umva no cyangwa manicaye ndibamenyene. Niyo mpamvu ushaka tuzojana kuri vaccine. Ikibazo cyo kujana cyo wapi? Mugabo ikintu cyo no kugira. Abaganga hajya hari bimwe baducanga. Barapima gupima si n'ivy'iwacu twebwe. Bajya baratuvura gusa. Kandi kiri no kubwira. Jewe nkaho napimye nahejeje. Kandi bizocamo. Wewe nakubwiye ubwa mbere turakina imitwe yirakunda, ndanakubwira ko dukwirikiza Clarisse. None ko byakunze vrema. Nubo nkaho napimye kazima buku none kumva ko gakina. Urakumva kandi ako kazo baragahungu ndabizi. Ibintu byose bizogenda neza. Uwo muganga azoreka kukwakira. Hari amahera azobaruwa.
gusa ikintu kijanye n'ivyo vy'umugera cese numva mugabo rero keretse inosa yarakwanduje kuko we ka inosa kajya nako nyine ntikari koroshe inshuro birukanze na Constance nawe hajya umugabo yaragwaye nawe akaguma yiruka hajya inosa ashobora kubona ivyo vy'umugerano vyumva gato mugabo akaba ari we yakwanduje ariko nta mugore asa nawe yo kwandura umugerantuka no izogenda neza ariko twamenye ukuri ariko tugiye kwa muganga ganga ubwo muhaza nkwereka ahubwo we ndumva ikibazo abagore mufisinda mwama mugira ni kimwe ushobora kushaka nk'akabenzi vuga nta ngorane kadugara kuzanira je ngiye mu kazi uwo mwanya wo kwa muganga ntawo mfise je nta kabenzi nkeneye ahubwo ico nshaka nuko tujana kwa muganga kugira ngo tujane n'iterambere kandi uvyumve birakenewe cyane she henda kubwira reka nje ku kazi bisige basi dupfuma twivugana mu reka uko kadogo nyimba haraka umbukeneye haraka nukeneye kadogo arakuzanira je manze nirukange ku kazi nivyo ivyo kwa muganga navyo je numva atari bikwiye kuja imbere cyane ibintu byose bizoja mu mwanya wavyo ntugira ikibazo hari amafaranga nta kitazoshoboka hariho n'abakobwa batwarinda bakazivyara bakabizimenya uwo munsi nyene zivuka ugira baba bagiye kwa muganga none ntibikunda bakavyara so rero genda ku kazi usiga turabivugana wow amahera jane n'iterambere wow so musi mwiza hari ibintu bimwe we uzohora wiyasamika ukibaza ko je nkenakana umviriza urazi ndagutanga muri leta urazi umugore afise ndakubiswe urazi ihana ahubwo ndayifomora fomora hembere ngarameneza fomora umviriza fa kubera ngeza iyo urugamba rugumye inshuti zose ziraguta